Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu muri Rudende ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza muri rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Riditeka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza. Reka romba hekaze amakuru yacu kuri gisaha, amakuru abayirwa avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu nkino, mu gati y'akazi na muntu, mu makungu kure ndetse n'andi makuru yose bavugwa mu kibano. Reka romba hekaze amakuru yacu mwese mudukurikira muri mucungararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kure mwese. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha, amakuru ahambaye, amakuru yihuta cyane, amakuru cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu ntara ya Rumonge mu micungararo cyane yegereye ishamba kimeza rya Kibira, aho kuri ubu ngubu hariko haravugwa imidugararo yasuye kwaduka, aho mu gutwaje ibigwanisho kuri ubu ngubu wasuye kwadukana ibigwanisho, ndetse kuri ubu abanyagihugu baba bafise ubwoba ntangire bashobora no kuba bariko barahungira mu ntara zitandukanye. Aho rero biriko biranuganwa ko kuri ubu ngubu umugwi wa M wa Aredi Tabara wamaze guhabwa ibigwanisho, ndetse n'abanyagihugu itsinzi bamaze gufatikanya n'umugwi twaje ibigwanisho wa Aredi Tabara mu gufata ubutegetsi bw'u Burundi. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye maze iminsi agabisha avuga ko umugwi wa Aredi Tabara ngo uri mu manuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo isaha n'isaha ushobora guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi abanyagihugu baba mu bihugu bitandukanye nk'ababa i Buraya ndetse n'ababa mu Bubiligi nabo ngo kuri ubu ngubu basuye kwadukana ibigwanisho, ndetse bariko bariyamiriza intwaro ya Perezida Ndayishimiye ndetse nabo bafatikanyije kurongora u Burundi. Mu minsi heze aba banyagihugu bari bagabishije leta y'u Burundi, bavuga ko ngo bazokwihereza amabarabara ndetse bagafata n'ibigwanisho mu rwego rwo kwiyamiriza ibijanye n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye na cyane cyane Kongo ariko araboreza igufwa abanyagihugu ndetse yamaze kubabohera amaboko imugongo. Ni mu gihe Perezida Ndayishimiye we acinga intahe avuga ko kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi kimeze neza cyane, ngo camaze kumenya iyo kiriko kirerekeza, ndetse na cyane cyane kuri ubu ngo abanyagihugu bakaba bahanzwe nimbona kazoza y'umwaka wa 2040 2060. Ni mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye mu mwaka wa 2027 ari mu mwaka zo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko ntago biriko biravugwa ko rumwe n'amakungu ndetse n'abahinga mu vya politike na cyane cyane n'amashirahamwe aharanira agateka akazi na muntu ngaha kw'isi. Amakuru yihuta cyane nuko kuri ubu ngubu rero umugwi wa Aredi Tabara wasubiye kuvuga ibitero cyangwa se wasubiye kudurumbanya umutekano wifatikanyije n'abanyagihugu ndetse cyane abavuye mu bihugu vya Buraya ndetse n'Ububiligi, bakaba rero bateye ubwoba umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'izindi ndongozi bafatikanyije kurongora u Burundi. Turaza kandi no kunyarukira mu biriko biravugwa ijya n'intu hatandukanye, tuze kunyarukira mu zindi ntara zitandukanye, aho nyuma yuko kwigenekerezo rya 29 Nyandagaro y'umwaka umugambwe CNDD-FDD wariko urahimbaza iminsi murantunga kuri igenekerezo rya 30 Nyandagaro y'umwaka. Umugambwe CNDD-FDD wariko urahimbaza imyaka 20 umaze uri ku butegetsi, ndetse ari nabwo hahimbazwaga umunsi wahariwe imbonerakure, urwo rw'umugambwe uri ku butegetsi ariwo imbonerakure day. Rero bamwe mu bahagarariye imigambwe yabo baturuka mu bihugu vyibanyi by'u Burundi hari ivyo bashikirije. Hari wagize uti rwaruka igihugu si igitumbura canke umukati, nimutege amatwi ababosha ngo musambure amahoro. Turaza kandi no kunyarukira Butanyerera, aho rero ngo ikibi ca Colonel Remy Cishahayo yahoze arongoye intara ya Kayanza yari yarakorewe n'umupolisi aciga mu mwaka wa 1982 arico ngo cabaye intandaro
cyangwa se iciyumviro nyamukuru cyo kubaka birya biro vya komine ya Kayanza yahoze ari intara. Turaza nabyo kubigaruka ko ku buryo bw'idonido turabira hamwe ese ivyo nibiki byifashe bite. Naho amasezerano y'abanyeshuri ndetse na leta avuga iki kwirihirwa ry'agafashanyo ngurane ahabwa abanyeshuri, byose mu kanya ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Mwibuke gusa gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Dore kuri iyi nkuru ivuga ko bamwe mu bari bahagarariye imigambwe yabo mu gihe habaga umunsi wahariwe imbonerakure urwaruka nyene rw'imbonerakure, hari abagize bati rwaruka igihugu si igitumbura canke umukate ngo ntimutega amatwi ababosha ngo gusambura amahoro. Ayo ni amwe mu majambo yashikirijwe n'intumwa z'imigambwe iri ku butegetsi mu bihugu bigenze vy'u Burundi bitavye ibirori vyo guhimbaza imyaka 20 iheze umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, hamwe ndetse n'umunsi wahariwe urwaruka rw'uwo mugambwe imbonerakure Day wahimbajwe ku nshuro y'icenda kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Stade Ingoma. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe MPC uri ku butegetsi mu gihugu ca Chad yarakije umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD y'iteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'izindi ndongozi z'uwo mugambwe hamwe ndetse n'abenegihugu ku bikorwa ngo bimaze kurangurwa na CNDD-FDD, aho ndetse ngo biboneka ko urwaruka rw'u Burundi rwiteguriye kurwana urugamba rwo gutuza ubukene inyuma ngo y'urugamba rwo kurwanya kuganira ubwigenge bw'u Burundi. Akamenyesha kandi ko igihugu ca Chad ngo kizoguma gifashanya n'u Burundi na cane mu gutorera umuti ikibazo c'ikena ry'amafaranga mvamakungu mu ntumbero yo gushigikira imbonakazoza y'u Burundi. Umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jiangping yaserukiye muri ivyo birori umugambwe PCC wari ku butegetsi mu Bushinwa, yarakeje umugambwe CNDD-FDD ku vyo umaze kurangura nko mu gisata c'amagara y'abantu, inyubako, indero hamwe ndetse no gukomeza demokarasi ngo n'ikibano ciza, kuko ngo imbere yuko aserukira igihugu ciwe mu Burundi yagirigeze ngo kuhaza mu mwaka wa 2005 ari kumwe n'intumwa zari zarungitswe n'Ubushinwa mu birori byo kwimika uwahoze arongoye Uburundi Petero Nkurunziza. Ico gihe kandi ngo yarabonye ko igihugu kitari kimeze nk'uko kiri uyu munsi. Akaba rero yamenyesheje ko igihugu c'Ubushinwa kizobandanya gufashanya n'u Burundi mwishirwa mu ngiro ry'imbonakazoza y'u Burundi, igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Umunyamabanga w'umugambwe CCM mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania yaserukiye uwo mugambwe muri ivyo birori, nawe yarashimye intambwe umugambwe CNDD-FDD ushikanye ko Uburundi mu bijanye n'amahoro, umutekano n'iterambere, aho agira ati ndibuka ingene vyari bigoye gushika Igitega uciye muri komine Gisuru, kuko aho waca hose wasanga ata mutekano uhari, ariko ubu hameze neza cane n'ibarabara ni ryiza cane. Akaba rero ahamagarira urwaruka kwirinda uwo wese ngo yobahamagarira gusambura igihugu cabo, aho agira ati rwaruka igihugu si igitumbura canke umukate nk'uko numvise babivuga, ntimutege amatwi ababosha guhungabanya amahoro yabonetse biciye kure, muyahagararire mwongere kandi mukore ibikorwa byo kwiteza imbere. Abavuga bazovuga ariko ntimubumvirize, kuko ngo bafise intumbero yo gusambura igihugu canyu. Abandi bagize ico bavuga ni abaserukiye imigambwe iri ku butegetsi mu bihugu vya Zambia, Afurika y'Epfo, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamwe ndetse n'uwaserukiye igihugu c'Uburusiya mu Burundi, bose bakeza umugambwe CNDD-FDD ku vyo umaze kurangurira mu Burundi.
Naho amasezerano y'abanyeshuri na leta avuga iki kwirihirwa ry'agafashanyo ngurane gahabwa abanyeshuri. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari Igitega yamenyesheje kuri uyu wa 28 Nyandagaro y'umwaka igihe ariko arugurura inama yo guhanahana ivyiyumviro kwihimbazwa y'imyaka 20 umugambwe CNDD-FDD umaze ku butegetsi ko ngo ifashanyo ngurane abanyeshuri ba kaminuza bahawe ari amafaranga ya leta kandi ngo hagiye kwigwa uburyo abanyeshuri bafise ubuzi bahawe iyo ngurane botangura kuyishura. Mbega none amasezerano avuga iki kubijanye no kwishura? Ingingo ya 9 n'iya 10 ndetse n'iya 11 y'amasezerano ya leta y'abanyeshuri biga mu bisata ca mbere c'amashuri ya kaminuza baccalaureat avuga ko wahawe ingurane ategerezwa kuyiriha igihe aronse akazi canke akugurura igikorwa kimwinjiriza amahera. Umunyeshuri yahawe iyo ngurane asabwa kuriha ingurane yose yahawe igihe kandi atoba yarahejeje amashuri canke igihe hahagaritswe kuyimuha kubera amasezerano kibimurekurira, akaba rero amahera ngo make ashobora kurihwa ku kwezi andi ibice 10% by'amahera ahembwa canke yinjiza. Muri ayo masezerano harimwo kandi ko kwanka kuriha nkana yafashanyo ngurane bituma uwayihawe akurikiranwa n'ubutungane nk'uko amategeko abivuga. Uwahawe ingurane kandi arose akazi canke yuguruye ibikorwa kimwinjiriza amahera asabwa kubimenyesha ubuyobozi bw'ibiro bijejwe gutanga ifashanyo ngurane BBS kugira ngo bamwereke uburyo bwo kuyirihamwo. Igihe atabimenyesheje agacererwa kuriha, ayo masezerano avuga ko uko gucererwa guhanwa no kuriha amahera y'igihano ategekanywa n'itegeko rigenga amakori n'amatagisi. Tufatiye ku banyeshuri bo mu gice ca mbere c'amashure ya kaminuza nyene, ifashanyo ngurane yatanguye guhabwa abanyeshuri mu mwaka 2017-2018. Ico gihe umunyeshuri yahabwa ibihumbi 60 mu kwezi, bigisigura ko mu myaka 3 umunyeshuri afise ideni ry'amafaranga angana n'imiliyoni 2 n'amafaranga ibihumbi 160. Umwaka wa 2024-2025 ako gafashanyo ngurane karadugijwe kaja ku bihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi. Bisigura ko mu myaka 3 umunyeshuri yatanguranye n'iyo mpinduka azoba aheraniye leta amafaranga angana n'imiliyoni 3 n'ibihumbi 360. Naho ubutanyereraho ikibi ngo ca Koloneli Remy Cishahayo yahoze arongoye intara ya Kayanza yarakorewe n'umupolisi aciga muri 1982 nico ngo cabaye intandaro cyangwa se iciyumviro nyamukuru co kubaka birya biro vya komine Kayanza yahoze ari intara. Mu gihe umwanditsi mu gihe nyene twakusanyaga aya makuru twaganiriye n'indongozi mu bikorwa bitandukanye by'iterambere, aho Koloneli Remy Cishahayo arongoye iyo ntara ya Kayanza ubu itwarwa muri Butanyerera. Mu byo yavuga byatumye ngo yiyumvira iyo nyubakwa kwari ngo uko mu mwaka 1982 aciga yaciye imbere ya komine Kayanza, inyubakwa yari isa n'iyiciriritse, yari kirya kibanza biro ya komine ubu irimwo, maze afise inkoko ashoye umupolisi ngo aramuhagarika ngo amuhe arabe, hakumuha amahera ngo arayiniga aca amukwankamira n'amakofi ngo ashoye yapfuye, gutyo arayimutwara.
kuva ico gihe uwo yahoze ari buramatari igihe cose yabona iyo nyubakwa umupolisi yazananyemwo ngo nta kindi yibuka atari inkoko yiwe, ari naco ngo catumye akiba buramatari. Yaharaniye gusimbura maze kuyisambura maze aca asaba abo arongoye guterera ku bushake amafaranga 100 canke se 200 y'amarundi kuri buri muryango gushika iyo ngoro yitiriwe abenegihugu yubakwe. Mu gihe kuri uyu wa 29 Nyandagaro y'umwaka twaganiraga nyene na bamwe mu batuye muri iyo mihingo, twabajije yahoze ari indongozi y'intara ya Kayanza, yatubwiye ko ivyo vyabaye mu mwaka wa 82. Tumenyeshe ko mwishikirizwa rya Godefroid Niyonizigiye ku ncuro ya mbere ngo arongore komine ya Kayanza, ari nawe n'ubu yagiriwe amahirwe yo kuyirongora. Inkuru isa n'iyi Colonel Mincishahayo yari yayicishijemwo. Ngivyo rero ibiriko biravugwa ijya nino hatandukanye muri aka kanya. Reka tudusozere ngaha, mu kanya turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.